bubahwa bepiskopi b'Eklezia y'i Burundi, bubahwa mwese muri mu ntwaro mwashitse ngaha kugira ngo dusangire gusenga, basaseredoti umukama bihebeye Imana mwese, bubahwa baryango b'amaraso, namwe nshuti n'abakunzi ba Patiri Amando Kana. Mugani wa rya jambo nyakubahwa intumwa ya Papa mu Burundi yadushikiriza mu ntango z'iyinkuka y'imisa aduhoza, iyo Yezu ataba yararize ababajwe n'urupfu rwa mugenzi we Lazaro, vyari guhava bitugora ingene twosigura ko ku munsi nk'uyu tugaragaza umubabaro n'agahinda. Vyari kutugora mu gihe tuzi ko uyu mukunzi wacu Patiri Amando Kana yari umuntu yemera rwose izuka n'ubuzima buhoraho, kandi igihe cyose akaba yahora yama ariko aragaragaza yongera yigisha atarya umunwa ko uramutse abonye mwana akamwemera acaronka ubuzima buhoraho, kuko tuvyumvise mu nkuru nziza ya Yohani badusomeye uyu munsi. Vyari kutugora rero kuko twaba turiko turaririra utapfuye, kuko yiyinjiriye mu buzima. Ngako nyene Patiri Amando Kana yavuye muri wa mubiri ubwirizwa gusambuka igihe kimwe kugira ngo yinjire mu bundi buzima. Mugabo ko na Yezu yarize, natwebwe turababara kandi nibisanzwe. Turababara kuko twabuze umukunzi wacu twahora tubona mu mubiri tumenyereye, ariko ubu siko bizoba bikiri. Turababaye, nico gituma duhozanya. Muri inyigisho yo kumuherekeza reka mvuge make ashoboka, nanone akuzuye ntikamurikwa. Ubundi bw'uwogomba kuvuga ibyiza byaranze uyu mupatiri wacu Patiri Amando Kana yovuga ntiyoheza. Mbonereho mbere mbanze nkegurukire abafwaye bahaye akaryo abantu batari bake babishobora ko gusenga bibuka kandi bashingira intahe uyu muntu w'Imana Patiri Amando Kana. Ariko intahe nyinshi nizitavuzwe kuko hari byinshi by'umutima bitavugirwa ku mugaragaro, naho biba bifise akamaro. Nsabe mugabo ko intahe nkuru zashinzwe zo kwandikwa neza kugira ngo zize zigirira akamaro n'abatamenye uyu mutumwa w'Imana yaraye arengutse ibukama, kuko akarorero keza uw'Imana duha no kugira ngo gashobore gufasha abandi guca muri iyo nzira nziza. Bakunzi mwese mwashitse ngaha ngo dusangire gusenga. Mbega none muri inyigisho mvuga iki ndekera iki? Reka mere nk'uwushinga intahe nk'umwungera avuga umupatiri wiwe, kuko nta handi nobihera. Patiri Amando yari umupatiri abushitse koko. Umugongo wamuhetse uragahoraho. Yari umupatiri w'umwigisha muhanuzi atazi kurya umunwa iyo hageze guhanura ngo abantu bakire. Sinzi abanshingiye intahe ko igihe kimwe hari umugwi w'abubahwa bamutumiye
nk'uko bakunze gutumira n'abandi bakababwira ayo babona yo baryohera. We rero ngo aragenda arabakurugutura yishimikije ijambo ry'Imana. Ahejeje bano batangura kurabana mu maso bati basha, nukuri nimuze tumukomera amashi, aratwubahutse naho turi abantu bahambaye. Kandi barabyakiriye neza abo bantu bari bamutumiye, kuko barazi ko atigera avuga yiwe, yama ariko aravuga nk'uwoshwa na mutima mweranda, kandi ibyo nivyo bikuru. Patiri Amando yari kandi umupatiri akora ibyo yemera mu gutagatifuza, kandi akama yishimikije mutima mweranda, atanga ububasha bwose. Niyagize amakenga akagira ati mbega ibi bansavye jewe ndabishobora, yaca yibuka ati si jewe ndabikora, ni Imana ibikora muri jewe, none ko atakinanira Imana ndabikora. Yakunda kuvuga ati ugiye kwirukana amashetani utabanje kuyirukana muri wewe, uyirukanye mu bandi aca yiyinjirira iwawe, kuko ahasanga bagenzi bayo bayiteze. Nico gituma yaguma yitwararitse kugira umutima usukuye kandi wuzuye mutima w'Imana, kugira ngo amashetani ntaronke ikibanza muri we. No kuvyerekeye Eucharistia, ngira bamwe muracibuka ibyabereye hariya ku kirimba ca Monsignor Gikungu, ngo igihe kimwe yoba yari karahereza inkuka y'imisa, ndabivuga ndavyikura koko siho nari, ngo yoba yari karahereza inkuka y'imisa, sinzi abikanze ko ngo Imana yoba irikira babonekera mu zuba, baca ngo barasohoka baza ngo kuyiraba muri iryo zuba, arabareka. Mugabo ngo bagarutse yarazwe kubavugutira umuruturutu, ati mwebwe musiga Yezu ari muri Eucharistia, kandi muzi neza ko ariho ari, mukagenda kurondera Imana yo mu bicu, mutazi yuko ari nayo. Ibyo bikaba byerekana ko yemera rwose ko mu isakaramentu ry'Eucharistia Imana iza kubana natwe by'ukuri. Umusaseredoti Amando Kana yari kandi n'umupatiri azi kuyobora yegeranya nk'umwungere, ariko akegeranya abemeye kuba mukuri no mu rukundo, atari bimwe byo kurenzarenzako. Ibyo ntavyo yarazi kurenzarenzako. Wabwirizwa kuba uri mukuri kugira ngo ube kumwe nawe, ukaba uri mu butungane bw'Imana kugira ngo ube kumwe nawe. Yari umuntu azi kuyobora. Cazira ko aho Patiri Amando ari habo bwiyorobetsi canke akajagari, ariko nahatashima birekura byose yabigirana urukundo. Yari umuntu yuzuye urukundo, kandi akagomba yuko bose bo abantu buzuye urukundo. Yibajije ko yakubabaje, yaca yihutira kugusaba ikigongwe. Byongeye mu byashinzwe, yari umuntu azi kwitwararika ubutumwa bwiwe no kuburangura neza n'umutima mwiza, ubona ko atari bimwe byo kwikurayo, mugabo agomba ko abashinzwe batunganirwa. Ndibuka mu misi ya nyuma ngiye kumusezera, ageze hariya mu bitaro, kubera ko nari namushinze muri bimwe, nari namushinze
nari namushinze ko yoza araturonderera abasaseredoti beza bazi kwifungisha neza, bazi kugirisha imyiherero abasaseredoti muri iyo misi ya nyuma. Ari ku musego bisigaye binamugora mbere kugira ngo ashobore kuvuga. Yari nanase ambonye ati na bwa butumwa bwo buzoza kutwifungisha naramaze kuburongora Musenye. Ati hazoza kanaka. Naramutangariye rwose, ndamushimira kubona yari mu bubabare nk'ubwo yarimwo, mugabo akabandanya yiyumvira ineza y'abandi nka Yezu. Naciye ndamubaza kuko twaganira byinshi, narinze ukwemera kwiwe. Yari umuntu yama ariko aravuga ati jewe sintinyi urupfu kuko urupfu rugera Imana yabishatse. Yari umuntu rero yemera rwose kandi nyene atatinya urupfu, nico gituma twavugana byose. Naciye ndamubaza nti none woshima ko ndaguha ubutumwa nanje? Aramwenyura, murazi ko yarabizi. Aramwenyura ati ego cyane. Ndamubwira nti nibyaramuka bishitse ukarenguka vuba, urambaririra Yezu ibi n'ibi byerekeye diyoseze yacu, byerekeye abasaseredoti, byerekeye abihebeye Imana n'abakristo barayike. Umbaririre Yezu ibi n'ibi byerekeye ekleziya yacu n'Uburundi bwacu, ni kandi nanje ntuzunyibagire. Nivyongeye ikibanza kiboneka uzobandanya uranguriramwo ubwo butumwa bwose ndaguhaye, ni harya muri foyer de charité y'Ibujumbura ndakurungitse. Ni kandi ntawe uzohagukura. Yarahimbawe cyane rwose, ibigumbagumba biramufata. Arakenguruka iteka ry'uko azokwigumira muri iki kigo, aha hari icoto c'urukundo hamwe n'abakunzi yitangiye imyaka 25 yose. Ego nyene Patiri Amando yari umuntu azi ico yemeye, akama yizigiye kandi akunda rwose uwo yemeye agakurikira. N'ubu rero muri uko kwemera twese uyu munsi nitwumve ahariko aravuga nk'uko kwa Yobi ati maze kwikangura umucunguzi wanje azonyicarika hambavu yiwe, amaso yanje amubona imbona nkubone. Nimushira amazinda mu kwemera kwacu, twari dusangiye nawe. Patiri Amando ntiyapfuye, Patiri Amando arasinziriye mu Mukama. Abapfa nejo bundi nibarya babaho batagira uwo bemeye, uwo bizigiye n'uwo bakunda, bakabaho batazi iyo bava n'iyo baja, kuko nibo bapfa kagirire bagahereza mu gaheza. Patiri Amando yemera izuka n'ubuzima buhoraho. Yasinziriye rero kugira ngo ashobore kwitaba neza Umuremyi, amutume ukundi gusha, ndi hano Mukama ntuma. Uko niko kwemera yagendeye, niko kwemera yatwigishije, niko kwemera yarinza shengera gifise kandi agihagarariye. Ngako nyene yabayeho yemera uwo Kristo, ahumuriza biwe ati abo data yampaye bazonyegera, byongeye unyegereye wese sinzomuta hanze. Patiri Amando ntiyari yegereye gusa Kristo,
yama ari wa wundi yihereza Kristo, akabeshwaho na Kristo kandi akigisha abandi kubeshwaho na Kristo. Nta kindi kibanza rero Patiri Amando kimukwiye atari ukwiyicarira iruhande ya Yezu kumwe n'umuvyeyi wiwe Bikira Mariya, yama yambaza kandi atumirira abandi kwambaza. Muvukanyi wacu Patiri Amando, Imana yashimye kuva vuba muri uyu mubiri utubera urusago hano ku isi. Yabishimye uko kugira ngo ikuronse umubiri uninahaye nk'umwe wa Yezu yazutse, umubiri utabugitangirwa n'impome n'ibirere. Ndiko ndakumva uturemesha twese aha dukoraniye ngaha, twebwe abakunzi bawe n'abatashoboye gushika ngaha mugabo bagufise ku mutima, uturemesha mu kuvuga nk'ivyo Dominiko Mweranda yabwiye abafurera bari bamukikije agira ave kuri iyi si, ati ntimugire ubwoba bavukanye ngo ndabahevye. Ubu rero niho ngiye kuronka akaryo ko kubagirira akamaro kuruta uko vyahora. Ego cane, utewe iteka akaba umweranda, acagirira ibyiza isi yose kandi mu bihe byose. Dusavye Imana rero ngo ikutwakirire Patiri Amando, wibere mu mahoro yayo kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya, maze ubandanye utubera mu ngoro twese, uhereye ku mafwayi wakunda cane utubere mu ngoro twese. Ngo umunsi uri izina tuze natwe dushike aho uzoba uri mu birimba vy'Imana. None rero muvukanye Patiri Amando, Imana nirabe n'iki gihugu cose caje kugutera iteka no kugusabira, maze ininahazwe mu rupfu rwawe nk'uko wayininahaje mu buzima bwawe. Amen.